Allo, barayimpaye ya telefone kabisa. Bakunzi mwese ba Melbet aho muri hose n'abatarashobora kwegera Melbet bamenye ivyiza vyayo twagire tubabwire yuko Melbet nkuko yabye ivyemerera abakunzi bayo n'ubu yabigaragaje ati bimeze gute mwarabonye mwese turiko turabereka neza yuko hagiye gutsindira abantu telefone iri ku rwego rwa mbere ku isi nzima abantu benshi rero bakibaza ngo ashivye ibintu bimeze gute benshi bagiye babaza mu gutsinda rero byari bimeze gute wategerezwa gutsinda uciye kuri application ya Melbet application kuko harabaca kuri site hariho n'abaca kuri application twasaba yuko umuntu rero akoresha application ya Melbet aciye kuri site biroroshe cyane rero umuntu yatsinze ubu turiko turatanga gashimwe nkuko twavyemeye mu kwezi k'umunani uko vyagenze hari umurundi umwe yasumbije abandi bantu bose basanzwe bakoresha Melbet mu bihugu bitandukanye murumva ko ari ikintu gikomeye cyane mu kwezi k'umunani rero uye niwe yatsindi yaronse amanota menshi cyane mu bihugu byinshi basanzwe bakoramo Melbet akaba rero hari wa mbere aronka iyi telefone iri ku rwego rukomeye ni iPhone Pro Max 12 ijana 28 ababizi baca babimenya abandi bagiye baronka ama iPhone atandukanye mu bihugu bitandukanye nawe rero ndakubwiye ni nyaragasa urindiriye iki Melbet niyo ya mbere itanga uburusho butandukanye kandi bwiza bunini paraporo y'ahandi hose mwirirwa muriruka jewe sindababujije nakazi kanye nawe yobabwira nawe wakera nawe yumva gute Je numva nezerewe gose vraiment ko ronka iyi telefone nk'izivye vraiment urumva n'amateka kabisa mbega byagenze gute kugira ushobore gusumvya n'abandi bari mu bihugu bitandukanye birimo Melbet je kweri nakoresheje application ya Melbet kandi ndapariya kabisa nyene nta gukina tagomba ariko ndapariya kumanya kabisa yego mbega abantu barahandi ntumbaze ubasaba iki wewe je no basaba ko boza kubera urabona ko Melbet urapariya ukajya amafaranga uyariye urumva niba bihereye ngaho wewe kubera uko urapariya barabona yuko uri kurakora ukabona ugatsindira n'uburusho butandukanye ukaburonka butandukanye Melbet ni societe nziza kandi ikinisha neza igatanga n'amanota meza ahubwo nifuza yuko n'abandi bantu boba batarayimenya bayimenyereho ukubera itanga ubushimwe butandukanye niyo uriye ntibagutevya kukuriha kandi si application igoye iroroshe cyane ahubwo na niyo mpamvu naciye mbona bivanye na societe ingene yabonye yuko nayitavye kandi nayiyegereje kuba umunwanyi wayo na niyo mpamvu bace bamereza agashimwe tugire Melbet oye Melbet good kabisa oye kabisa